Tenda kwibari. Uyu muntu harahantu h'umu. Ngaha mwakagaje. Uyu wa. None wobuza ha. Abakanya na hanyene Ah hepfo gaje. Aho ndumva turatombola. None woza kwatweka wobukoza nuko. none mwamubarira. Oya wumva twese turamurondera kandi sinabi tumurondere. Abyiza woza kwatweka biri maho. Yego nukuri twigorere nukuri naho tuzatwugaza. Nukuri twigorere. Sawa ndabaja. Yego shawo zo gukoza nuko. Oje aya ndabereke. Magutanda Yego nukuri. Nizo gukoza nawe. Wewe nawe cyo wisirisha. Nawe cyo wisirisha mana nakimwe. Salamu alaikum. Ni sawa? Hemwe, karibu nukuwari. Karibu bane, karibu. Karibu muweke. Karibu munzure. Kumva hashushe. Ndana harashushe. Mushaka duteramire hanze. Yego ntakibazo. Oya nta nakimwe reka ndabakarago dusasa twe turatera. Yego. Yo, nukuri twari turushe nukuri ni. Oya biraboneka ko murushe nakari muvuye kure kabisa. Sana. Karibu rero. Sinzi namahoro none. Yego namahoro. Amahoro ko dushitse. Hama mwihangane nukuri ko musanze ntararondera. Ariko ko mushitse naraba nce mukanya nkubitinze bifunsi. Ngiri cyo ndababari. Ntacyo bitwaye. Hama se mugendo na meta. Yego. Hama. Turi Bujumbura. Hama jeni twa Nuru. Nawe twaisha mushiki wanje. Yego. Hama umuvyeyi wacu akijya gupfa. Hari foto
yadusigiye. Umuvyeyi wanyu aja gufa. Hari foto yadusigiye. Iyi foto umva ni kuba yatumwe tuzoze kurondera ngo uyu umuntu twasiya uyu. Rero umva babajije umuntu twasiya baturangiye ngaha. Rero sinzi urumva twashaka kumenya ko ari mu mwitwa Asiya. Yes, rero umva twashaka umuco nyine umuco n'amatari mwebwe tubandanye. Ngo mai hayo na papa wa. Hama ibahaye ngo bigende gute? Yarayiduhaye nyene atubwira nyene ko ari tantine wacu. Rero umva twashaka kumenya ko ari mwebwe bo bari mwebwe Asiya kuko yatweretse ngaha sinzi ko Asiya ari mwebwe mu tubwiza ukuri ko ari mwebwe cyangwa atari mwebwe. Akitaga igitabo zo kimpera abana banje nibagera mu bigero kandi ndagihenda kwizeye kuko umwanya n'umwanya NAMURUZI ashobora kunyira. Oya reka musaza anje ntugire ikibazo, ibyo umbwiye byose nzobikora nkuko bintegetse kandi ntabwo nzigera ndaguhemukira ku byo umbwiye. NAMURUZI Karibu injira ruguruye. Muhungu. Ni sawa. Abona akazura karende yego kabisa. Ibyo byaje. Mahoro. Rakomeye. Buhoro ndashima. Wewe. Yasha banuru bari. Banuru baraduze ruguru. Kwa inasenge ibubanza. Bubanza. Inasenge ibubanza. Inasenge. Asiya? Asiya baraduze. Haraheze iminsi. Haraheze nk'indwi bagiye. Ndabyumva bagiye musigati. Feri kabisa. Bagiye kweri. Shandaza aho bagiye musigati kweri. Gira nshinjayo. Ariko boss, namuciriyemo. Ujya Asiya. Ntabwo yoroshe. Kubera yuko ingufu za musaza we niwe yazisigaranye. Kubera iki none gama? Kubera yuko hari igitabo. Mashiki wanje. Uraze ko ari yewe akitaga igitabo. Zo kimpera abana banje nibagera mu bigero kandi ndagihenda kwizeye kuko umwanya n'umwanya NAMURUZI ashobora kunyira. Oya reka. Iyi gitabo umenye kirimo ubuzima bw'abana banje bose. Iki gitabo utuko kibike neza. Musaza anje ntugire ikibazo, ibyo umbwiye byose nzobikora nkuko bintegetse kandi ntabwo nzigera ndaguhemukira ku byo umbwiye. Ariko mfise ikibazo kimwe, none kuko impaye gitekeye nzokibika gute? Kizoguma gitekeye kunyene cyangwa nzogiteka uruhama ndakibika ukundi? Kijya gitabo ni Asiya gifite. Niwa gifite.
Okay, aho ncamenye ukuntu ugenda. Ngira ingorane. Aje sindi umwana. muzohangana sawa rero umuhungu wowe sigara ku kazi urugendo kwiza tuzosubira yego mbe ndamukiriza mu muhira sawa Amata. Bisanzwe. Yego mbaza none. None kage tukubaze NAMURUZI kuko abakumva umuntu avuze izina yakubwiye izina rya NAMURUZI icumere gukuntu. NAMURUZI ni iki? NAMURUZI ni iki? Ariko nawe NAMURUZI arakuraje ishinga nkuko nanje ndagishinga sana. Waje niko namanumva imisi yose iyo tuvuze izina NAMURUZI bamucumere gukuntu si. Reka mwana wanje. NAMURUZI yo ndamwibutse numva gahinda mu mutima. Umutima urahinda gashitsi. Nkumva ndabuze aho nkwigwa, nkumva nopfa nkiri muzima. Ko NAMURUZI ni umuntu mubi cyane. Izina niryo muntu. Sibyo? NAMURUZI uko twagiye tukaba marasamwe. Ariko gushika no munsi nta muntu yazanyemeza ko NAMURUZI turamarasamwe kubera yabaye ikintu c'igikoko, ikintu c'igishekani. NAMURUZI n'umuntu adashoboka, umuntu w'umwicanyi, umuntu ngiye kugusigurira NAMURUZI wariwe. Twokwirwa ngaha tukarara tugakesha ijoro ryose tuvuga amateka mabi yiwe mpaka si umuntu nuwamwumva nahaciye ze wiruke. None igituma gihiga ni kubera buri munsi NAMURUZI urya nubamenye ko ndi ngaha yorara hageze. NAMURUZI amenye ko ndi ngaha yorara hageze. None aduhiga aduhora. Urumva NAMURUZI uko yagiye akigira intambwe kuva akiri kumwe na papa wawe akiri mutoyi yaramurondeye cyane bafi ibintu by'amatungo, ibintu by'amatongo, ibiki gushika nubwo ubona yarinze ashika ku ntego yo kwica papa wanyu, sivyo? Impamvu gushika no munsi ubona NAMURUZI araje ishinga n'ivyacu no kumenya aho muri, no kumenya aho ntuye, no kumenya buri kimwe cy'iwacu. Hari igitabo. Ico gitabo ni igitabo nahawe na papa wanyu. Rero papa wanyu aza kukimpa yarambwiye ati iki gitabo ndakugiza umwizigirwa ndakiguhaye. Iki gitabo mushiki wanje ngaba abana navyayo urababona. Ubu nibwo buzima bwawe.
kandi kirimo ubuzima bwose bw'umuryango. Sinashimye kumusiguza byinshi kuko yaragiye kunsobanurira arambwira ngo iyo usinze kumubaza byinshi ariyumvamwo umutima nturi hamwe arakeka ko umwanya n'umwanya NAMURUZI ashobora kuba yomwica sibyo hama akamutwara ico gitabo akaba amutwaye ubuzima bwawe. None tanti ico gitabo cyo ari gitabo kiri muri forme y'inzahabu kirimo amafaranga kibitse ibintu by'amadolari nibiki kirimo ubutunzi nyabaki cyo tuma bica abantu kubera igitabo none nimokimu impapuro zo gusoma. Mwana nukuri nturakura ukimbaza ikibazo nk'icyo nturasobanukirwa n'ibyo ndiko ndavuga. Nakubwiye ico gitabo kirimo amabanga menshi kandi nimwamara gukura neza mukagera mu bigero mukagifata mu minwe muzobona yuko ibyo nababwiye ari ukuri. Kirimo amateka menshi, kirimo amabanga menshi, byongeye kirimo ubuzima bwanyu, nibwo ubuzima bwanyu bwose ibizoba beshaho ubuzima bwanyu bwose buri muri ico gitabo. Mumora mukamubonye NAMURUZI aragitwaye mumenye ko azoba batwaye inyuma yo kugitwara sinzi ibyo kurikiraho, sinzi uko byogenda, nta kintu na kimwe nzi. Mbane hata Tumva n'urugamba rukomeye. umva rero batakibonye impaka natwatwice Nukuri abanyene mana turwana urugamba urumva ko ari urugamba rutoroshe dukora uko dushoboye kose tuzoraba ico gitabo nkizotwambuke ngo kituve mu miwe kuko byo bari ibintu byo bari umva namba kirimo nyene kirimo ubutunzi yadusigiye nyene umva akidutwaye byazo badutwaye ubutunzi bwacu umva badutwaye kubaho kwacu nashizo badusigaranye neza cyane. Mvira n'urugamba rukomeye cyane. Yiga mushenzi. Muzonesha ntimugire ubwoba Inshallah. bisanzwe. Abe. Abe chamandu. Abe, ni munyara. Wantu mu mikorosi yashindi nayibona inyikiri bujumbu ukundi moto zakata Ibintu byo kwara atubona ni moto zakata kujya gatatu Aisha Aisha Abe. genda ugorora impene none yazigeze genda ugorora impene nizize kubona mu mirima y'abaha Zigaruye nawe. Mviriza. Ngenda ndazitobwa nyuma. Je sisubira. wewe genda nibyo genda n'ushikiriwe ako gakwege ako kera gakwegeza Kuvuga gutwa. kuvuga gusa no cyose nanemvuye kugarura aho nyene aho ni sawa Mviriza none ndakubwira. Je ibimba ibyo twajemo je ntabyo shoboye nabyo namenyeye. kubera Ibyo gushika kuri ivyatsi ko. Cyo kuzakuragira imbene. Aisha we umenye ubuzima urimwo cyaza kwitwara gutyo kandi mu buzima no kwihangana Ufyangana kurajya umunyenga ngumandagira. subira mu buzima irakenewe Subirani. Kwihangana. ukamenya ko ubuzima ari gatebe gato buhinduka uno musi uva mu buzima bwiza tukaba muri bubi urumva Sindakwemerera. kwihangana Ndafuma ngenda ndumwe nsubira inyuma. sawa je ndenge ko ndakugira inama nka musaza wawe
boss. murazi icatuzanye ngaha Ntacyo tuzi boss. mwamubonye uyo Namubonye boss. shaka mumundonderere Yego boss. uyo mugore afise imari yiwanje nkeneye mumuhige ikuzimu mwijuru hose mumuzane kandi ntihagire n'umuntu n'umwe amujyana urwara ndamukeneye ari muzima mwabyumvise Byose boss. Turaje bakazi tugashoboye sako tucigisha. sawa mumuhiga mwijuru mumuhiga ikuzimu aho mumuronka hose mutegerezwa kumunzanira kandi agize ari muzima Yego boss. mwabyumvise neza Byose boss. Tegeza kumuzana kuko niba kazi watuzaniye kandi usanzwe uzi ko tunagashoboye. good mumurondeza ahantu hose Yeah. hashoboka wabibonye Yego boss. Urazi ko akazi tugashoboye tutacigishwa. Dutegerezwa kumukuzanira uko biri kose uko babidutegetse. sawa Yeah. nyarutse kandi Minota mikenya cyane. nuko bane nuko ndakuhurakurana mbega mana nawe wigoye mwana Iye nkaka. banyabujumbura muraje gusenya se ndakugorora izosi amuno tabimenyereye gerageza urabe ntizone ziziri kandi ntizitona Kana ziri ku ntashaka. Kandi reka tukubwire rero. Twahuye na NAMURUZI. Nubwo rwarabyimvye rusike rungana gutya. ijeya Basha. mana yaje ijeya ikwiye from mwe muriko murarota cyangwa kurota nivyo mwariko murakina twamubonye neza amasuku yanjye Tuturota. Neza turahura mu baza. usa ntiyatumenye NAMURUZI ni ukuri tuba ntiyatumenye yaduciye ko neza amaso ku maso yari kumwe n'imbire bane banje izo nkuru muzigarukirize ngaho None turi kuko mwabonye NAMURUZI turi kuvuga ukuri itanga. Turi kuvugiza ukuri. ivyo bintu vyaba bikomeye cyane Sindoto sibiki neza turamwibonera. akijeya yakakamye Ah igikanu oya basha oya Kwenda kubi. banza mwiyumvire yuko mwabonanye Neza. ivyo vyose ndavyemeye Mubwire n'ubeshe basi je je. Mubeshe. Tukumvishe kutura. Wewe tukumvishe kugira uvyuwo. oya reka Ubaza mu muntu bariko babwire. Ariko nawe kubesha. Witantine wacu. Kamu bela mu.
Ebarasta. Vipi sasa? Salama. Shwari malika. Tuko shwari hapa tena. Pole pole. Muraka karere. Vangaye muzite. Wagaritakana no kamwemerera kamukore. Vangizo ubutubajije manje. Umuntu tugomba kubabaza reko mu mozi nama yo baba ngame imico ngaba ya. Ivyo. Kana bari mu matente kana basumara je nyere kuhika nyene ngaho. Umusoma wa. Amuzi none wapi? amademo kaye ntawenzi. Sumudemo no mu mama. Nawe wana watu. Nawe tuza aho muzinzira mu manuku mugende murabaza ko mu ariwe muzanga bamuzamu apa gere na mu apa ni matembera ko ngo mutembere mu mihana bana powe bandanye byo muri mu muganira tena twa kende kuraba ngene rero tuza kumubona ari abwe nawe tuza mu mbere bw'abana atumuze twari kuba Amashi amakuru y'imisi. cyane kuri ndashima uko biri kose. Mbe babasengezana bawe barakomera. Baraho. Ego Ndumva ari byiza. gushimasha. Burya rero jewe cyari ndi mwibarabara. Ego Niko ndagenda mpura n'umuntu arampagarika. Ampagaritse mbona mpayikintu ndabye neza asanganya ifoto vrema gitu kunda mbona ni wewe wewe Asiya arambaza tuno muntu uramuzi ati je vrema ntawe nzi je nigize nk'utakubuzi kweli ko navuga ati ahanya nkapfa kwemeza ibyo ntazi ndabona umenga byonca gatwe vrema ati je vrema ntawe nzi no muntu aje nta nawe ndamuzi ubwo natanya amadidane menshi mu mutima ndavuga ati kanzomubaza Asiya kweje mbe no bintu nge nagenda ari sensibilize bamwerekana mwibarabara shaka ndamubaze rero burya niyo mpisemo kuza kubaza. Hewe urantangaje kandi cyane sinumva sisobanukirwa impamvu nsigaye mwibarabara n'amafoto y'uwanje Iko pe ibyo bintu biranteye ubwoba kandi binteye amakenga n'ukuri.
ariko ntacyo wabiziko umuntu bandakubeshye nta kintu na kimwe ndabiziko gusa sinzi byari byo sinzi ngo biva he sinzi iyo biriko biraja gusa no kubitegereza nkaraba ashira ukabikuramisha urati ko ndi umugenzi wawe jewe ndahuburiye urabizi ko atakintu na kimwe no kubeshya ariko hamwe no kubwira ko ibyo bintu ndabizi ko n'ikintu na gitoyi kingana uko naba ndakubeshya sawa mbatacyo bizi ko je ndagiye ko ndabona n'amasaha ikaranjana mfite ibyo ngiye gukora sawa niwigire nanjye sindaguherekeje oya nta ngorane kweli usigaye ngenda banyerekana ku mafoto ibyo kabana nabyo nibiki ibyo si bigiye kunca agatwe jewe ibyo nibigiye kumbuza itiba mwana kandi ndira ndabe Nibikita. umviriza Nibiki. Neza ibi. ndamubona NAMURUZI nanje NAMURUZI barabesha Bakubwiye. Wagira ngo turiko turakubesha. Wewe twe ujya amazi ko twari kubwira kibaza ngo nukubesha. ndahushwa ari kumwe n'urundi runtu ndamubonye mu biharenganya nanje mba namubonye camitaye ndifishika ahantu nyene Sine nabikubwiye. hewe Igihe tubikubwira yagitote ko ukuntu turamubesha. batambuka honyene ivyo sigaba rigiye Yose ndakubwiye. Oye gwarabyimwe ko wabyinde mungana ako. kandi ndahacasunura hariya Yakanako ngo ubwo gace kagangire ngo yo burosho. aho kumviriza murabe neza muri iyo minsi muragenda mugati Tugavye go. ahantu NAMURUZI ari murabe neza muze muragenda mugavye kubera twamaze kwinjiranwa n'intambwe muze muragenda mugavye muraba hirya no hino muze mugenda mukubita amaso Abikubwiye. biragoye birakaze ndavyemeye umuntu atinya ingwe ntatinya yamwinjira kugwa Allah bizoba Oya nibyo. ahubwo habe nararusange ngaha Oyi yo tugomba guca. ndafise ya foto umuntu ramu
abandi bantu bose bananiwe kumenya ko uba keretse ku ifoto kari nakoze kutuza wasuri bitasi naho nyene Icyo amara akarangwa gukomeza ndebe ko uyu muntu wamumenye yo musanzwe bangaha nyene we Farao uri hehe gamu uyo mugore ntimuramubona none muri mubiki
oke nsanga ngaha kuri 666 nyarutse abari unsanga niho ndego nyarutsa turamubona turamurondera buri wese tubajije tugira ko atawazi kwereka atazi namuzi tumuzi izina sinababwiye izina ryiwe happy boss yitwa Asiya mubaze ahantu hose yego boss urabona umwanya turiko turatakaza ni muremure cyane kandi ni kuko twaramaze kumushikana imyaka aka n'akazi gatoye rwose ntigashobora cyane tumaze gukora akazi kenshi nyarutsa rero mugende mu muronda wumvise yego boss sawa sawa ne boss yo mu mama Asiya kuva twamuhigiye harabaho ni shetani ni biki ko tutamubona murarushe rero yani toroshe umviriza icyatuzanye murakizi mumaze gutsinda ibitsindo bibiri maze gutsinda hasigaye kimwe rero c'intsinzi kandi ntigitegerezwa kutunanira twariye inzoka tunanirwa no murizi bagiye Mave mugira ngo ndabahamagaye twike. Ndio magari. Nshaka tube turaganira nyene. Tumenye ni gute dushobora kubaho no munsi ejo bizogenda gute. Murabizi buracabuga cyane yandi. Buracabuga cyane yandi. No munsi umuntu aravyuka ari muzima. Ejo akaba yapfuye. None nkuno munsi cyangwa ejo biramutse bishika nkitaba Imana muvyifata mu gute Ukitaba Imana atanga oya ntivyokunda oya ntaragira kweli ivyo birashoboka cyane kubera nakubwiye ko bucabuga cyane ayandi kandi iminsi ingana isa ariko itangana kandi umuntu wese arafite icyo Imana yamupangiye yamwandikiye niyo mpamvu mba numva bikwiye ko nicarana n'abana tukavugana kugira ngo ejo naramuka mfuye muzokwibuka ijambo nasize ndababwiye cyangwa nanje nihagira utuvamwo nibuke icyo yoba yaravuze suko nyene none none camwiyumvira namwe uno munsi ndamutse mfuye nk'igitabo nababwiye mwumva mwokigenza gute mwogifata gute none tanti kumwe muri kuravugira mu migani uduhinyika ushaka kuvuga iki mu ijambo rimwe okay nashatse kubabaza uno munsi cyangwa ejo naramuka mfuye narababwiye ibintu by'igitabo sibyo kandi icyo gitabo murabizi kirageramiwe none uno munsi ndamuka mfuye icyo gitabo muzogifata gute kimwe womenya nuko naramaze kubabwira ko icyo gitabo kibitse amabanga menshi cyane kandi araba ubuzima bwawe ndibaza ibintu bigize ubuzima bw'umuntu murabizi namwe nimutegereze muzomenya mwumve gusa ko ari amabanga akomeye kandi arajyanye n'ubuzima bwawe tujye natwe umva hamwe bishyitse nyine mugari wawe ukaba utakiriho
icyo gitabo ni ukuzokizigama nyine umuntu atakizigama urumva ko habitsemo ibyacu byose. ni ukuri abantu ducika intege tugume nyine duhagaze magabo twame tugabye tugume ducunze icyo gitabo ntigitwambuke. Nibyo kandi urumva ntawe urabona ko akiturikiye kandi bakagiducungira kuva kera. arakizigamira urumva nuko natwe nukuza twuhirira ko nyine naragerageje cyane aho bishobotse no mu mahanga tuzojayo. yakwiye baragerageje n'ukuri. reka aho umureka hajya umuntu mu buzima ahura n'ibibazo byinshi. ariko asya aho twaganiriye cyewe burya sinumva icyo wagombye kuvuga mbe n'ubu ntabwo uramenya imvo ya bya bindi nakubanza. Hamwe wari kurambaza impamvu bantera. Reka shahu reka ibibazo biragenda bikagwira ku muntu. asya nubwo wowe umpisha burya hari icyo baguhigira kandi ndibazo akizina Natsinze ndakimenya nshuti yanje. Reka sha reka burya nagize gutya ndaperereza ncamenya yuko uri karandondera ari musaza wanje. Musaza wanje tuvukana mu ndimwe ari kurondera mamumwe je ntibyumvikana. hamarira uzi ngandonderera iki igitabo musaza wanje yasigiye nico mupfa urumva ico gitabo aragikeneye hasi hejuru atakibonye ntazoryama ngaribone. none ngo wumva gikenereye iki? reka none wamenya yuko jewe ico gitabo ndagihabwa bakimpaye musaza wanje aranyinginga arambwira ati niwe ngize umwizigirwa kugira ngo ndagusigire kino gitabo kuko ico gitabo arambwira ati ni igitabo gikomeye cyane kirimo amabanga menshi kandi kirimo ubuzima bw'umuryango ni kuvuga abana banje. arambwira ati ngiki ndakiguhaye abana banje nuramuka ubonye bakuze bageze mu bigero uzobaha iki gitabo. arambwira ati impamvu ntuze kumbaza ibibazo byinshi kuko naringiye kumubaza ati none ko umenga uri kurambwira ibintu nkaho umenga uri kuransezera. arambwira ngo ndazi umwanya n'umwanya namuruzi arashobora kunyica ugasanga aratwaye kino gitabo. none ubona muruzi we nuwahe? sinakubwiye uwo namuruzi turapfukana ni musaza wanje indimwe mamumwe papumwe. je umusaza we si umugabo abyibushe afise nyine akabiri atirabura kandi atanzo afise
kandi usanga ari we yakweretse ya foto. Joko ndibuka ko we twahwanye ari kumwe n'undi muhungu. Sinzi ko aba yaravyibushe. Je ndamuheruka agereranye ataravyibuha birengeje. Jeko ndamubona ko byoshoka ko ari musaza kuko ndabona murafitanye akagashusho nawe. Reka fanagiranya agashusho na kirya kidayimoni. Uyashia reka kuvuga uko kuko nyambara ibyo bibazo byawushikiye we bihimana gusa ufukame gusa ubisaba Imana bizohera Ciao mu arandiriye mu gahinga. Ikindi naca kiye kundira mu bana. Umva je ngiye kubigenza ko. Asha ndumva ivyo bintu byanyu ntibyoroshe vrema. Ivyo bintu byanyu ntibyoroshe namwe. Gusa Imana nta cyayinaniye. Byose bizotuma umurongo bifata inzira. Sha reka tubirindire turabe mana nimba ari gutegereza umunsi nimba ari kumurindira. Sha je ndumva ari hatari kwe. Bisa ntaco. Mbona mvura idahita iyo kuri no yarabiye umuntu kamira hita. mudashaka kumbwira abahungu banamuruzi bagiye kuva mu isoko bariko baradina zo nyene baba na baje maramenye gute turabazi Abahungu uri urazi ikintu tugomba dukore mu bonse kaya kagore ntigasubire kutugora rwose buri kintu tugomba dukore kugira mugende iwiwe umvise mumenye ingene yinjira ingene asohoka ingene aryama yabyumva niho twamufata neza byoroshye yego boss ubu nta gusubira kumuhiga kundi no kujya hajya nyine muhiri wiwe yego boss yabyumva ni nkuko ntizibabone urabyumva umurindirire hajya muhiri wiwe mwanyumvise neza
mani yo iyi diri ni njyankuge kaze boss idiri man mugadushigeza kuyikora ko boss aba ba tayikoza ashobora kutumerera nabi cyane kuko urazi boss arakaze aba bantu sindemera yuko babaho shobora kuba ama diamond bazima jena jena maze kubibona kweri kuko je ndavye imisi tubanze kubahiga miremire cyane kandi boss nawe bananya dukarira ku mwanya kuvuga ko ashaka kutwirahira tutamuzanye ko biri kose tuzogerageza gushika bazikindi imana tuguma turindira umuntu tutabona twishikire tugende twatazungurukana hatwona huriya n'ahandi atari no ngaha muhiriwe yiwe mwe bahungu none munzaniye iki ngaha munzaniye iki bose kabisa tubabarira twababonye turabiruka ko baradusiga tunywana ku gato n'abatwanyura mu bacariya turahiga turabura tujya tuntu tubiri tungahe dutatu tungana n'impene nitwo tubananira mwe muri abantu b'abagabo mu gingazi oya mushobora bose badusize kwerekana byo utubabariye cyane muganda ndabibaza ko bitaza none mu maziki ntacyo tutakoze bose ntacyo tutakoze no babasize gute abantu b'abagabo mungana bangana nka mwiri twakoze gusa ni hamwe nyene oya no sinshobora kubyumva sinyene nka wewe kwe no busengere bwa nakige nka mwari mubiki bose twagerageje kubiruka ko gose ariko batunaniye tekereza umbarire neza babananiye gute je ndababwiye ngo murenze isa mutarabanzaniye mwumvise neza atari ivyo oya ntibikunda komeza muhiga bose turabikora ndabyizeye bose bari hehe abantu n'abatuye bose badusize twababutse abazengera ryabo bose bishoboka gute none bica bigenda gute tubavuze bica bigenda gute tubizi bose we mugava bigenda dukora iki tubandanye muhigo bose reka tuje ko bahiga ibyo muri basegore nakajyana bijya bihore ngo nabana nibyo bibasiga muri abantu b'abagabo tubabarira bahiga bose haguruka irukane genda